Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ni umwanya w'amakuru abagezeko aba ariko aragarukwako cane irya nino, amakuru tugiye kugaruka kuyariko aravugwa mu birabana n'umutekano, ariko nanone tukaza no kugaruka kuyariko aravugwa mu butunzi ndetse nariko aravugwa muri politike. Muri ano makuru turaza kugaruka ku makuru ahambaye n'amakuru ateye ubwoba. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Intambara yimirije yageze no mu barwizatunga. Turababwira amakuru y'umurwizatunga Ntakarutimana Aloyizi batazira wa Kenya kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rya Mpimba. Andi makuru atangaje kandi anateye ubwoba ni ukugene leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yajeje gukura ayagera kuri miriyaridi 33 z'amarundi kuri konte y'uyu murwizatunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba. Uyu murwizatunga arashobora no kwicwa. Makuru twakuye mu masoko yacu tuza kubabwira mu buryo bw'idonido no kugene Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya ngo yoba bivugwa yuko afasha imirwi irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ashobora no kubafasha nk'imirwi irwanya leta ya Gitega. Turaza kubabwira kugene uyu murwizatunga ariko arahorwa, kugene yashoye umutahe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cafashwe na M23 irwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aza kugaruka ku makuru menshi rero avuga yuko uyu murwizatunga ngo yoba yarakorana n'imirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Turaza kubabwira amakuru menshi cane twajeje gukura amasoko yacu kubiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe leta CNDD-FDD muri kino gihe iriko iratinya Red-tabara, FNL ndetse n'indi mirwi bivugwa yuko yoba igira ngo ishayure igihugu c'u Burundi cyaguye mu manka. Turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Muri makuru kandi si ivyo gusa, turaza no kugaruka kubiriko biravugwa muri pafe. Muri pafe hariko haravugwa ibiturire ndetse n'akajagari gateye ubwoba. Bamwe mu bategetsi bakomeye cane baba bashizweho na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ni ntakomwakomwa. Haravugwa ibiturire bishobora kuba bigera no ku bategetsi bo hejuru, akaba ari byo bituma akajagari kabandanya muri pafe. None Uburundi buzaba Uburundi buteye imbere muri 2040 ndetse n'Uburundi bwihagije mu bintu byose muri 2060 nk'uko Ndayishimiye yama yabibwiye abarundi. Biragoye cane. Turaza kubabwira kubiriko birabera muri pafe ndetse n'imyihwezo y'abamwe n'abandi bariko bararabira hafi ibiriko birabera muri iki gihugu c'u Burundi. N'ibintu takubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido. Ninde agiye gutabara abarundi mu vy'ukuri? Kuko nari mpejeje kubikubwira mu rwizatunga wa Kenya mu bihe bibi amafaranga atari make aheruka gukurwa kuri konte yiwe ku nguvu. Mbega leta ya CNDD-FDD yoba ifise umugambi wo kunyaga amatungo y'uwo murwizatunga canke n'umugambi wo kumukenesha? Vyagenze gute ngo leta ifata ingingo yo kwihagira amwe mu mafaranga y'uwo murwizatunga? Amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 33 niyo aheruka gukurwa kuri konte ya wa Kenya mu buryo bunyuranyije n'amategeko canke ku nguvu. Ivyo abatari bake bafatira ko mu kuvuga ko ari umugambi wo kunyaga canke gukinisha uwo murwizatunga. Tubanze twibutse ko uwo murwizatunga Aloyizi Ntakarutimana batazira wa Kenya apfungiwe mu ibohero rya Mpimba i Bujumbura inyuma yo guhagarikwa n'iperereza ku igenekerezo rya 24 Ntwarante umwaka wa 2026. Tubabwire yuko uwahoze ari umushingamateka akaba ari nawe yahora arongoye FEBABU, Federation de Basketball du Burundi,
mu ncamake uwo murwizatunga yahagaritswe inyuma yaho bimenyekanye ko yashize imitahe ari mu bashize imitahe muri sosiyete yitwa Synergy Ventures iri muri Maurice ariyo yahavuye igura ihinguriro ry'inzoga riri mu gihugu cibanyi ca Congo mu karere ka Bukavu kari hasanzwe hagenzurwa n'umuhari M23 uhanganye na leta y'ico gihugu. Aha twomenyesha ko uwo murwizatunga nk'umudandaza yari fadikanije n'abandi badandaza nkawe nyine bagura iryo hinguriro mu ntumbero y'urudandazwa. Ivyo rero vyoba bitaguye neza leta ya CNDD FDD, leta ndashimiye isanzwe nayo nyine ihanganye n'uwo muhari M23 kubw'ubucuti ndetse n'impera y'amafaranga menshi cane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo aha Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo amufashe kurwanya uwo murwi wa M23, ni ukuvuga ko iriko irafasha gutabara umubanyi kuko nyine ari amasezerano Ndayishimiye igirana mu mpisho na Perezida Felix Tshisekedi abasirikare b'u Burundi bagorewe muri iki gihugu. Ni navyo vyatumye rero umurwizatunga ahagarikwa aca arapfungwa. Inyuma yo guhagarikwa tubabwire yuko Aloys Ntakarutimana batazira wa Kenya yaciye yagirizwa ivyaha bikomeye cane bigizwe no guhungabanya umutekano w'igihugu, guhemuka harimwo gutanga imfashanyo, guterera intagondwa canke imihari y'iterabwoba. Bivugwa yuko nyine yoba yarateye umubare w'iterabwoba wa M23 wagirizwa na Perezida Felix Tshisekedi ko ari umuhari w'intagondwa ndetse n'indi mihari irwanya leta ya Gitega nk'uko makuru dukura mu masoko yacu abandanya bivuga. Ntawuzi ikizohava kirekuza uwo murwizatunga yahora yegereye cane iyo leta ya CNDD FDD, ariko ikiriho gitangaza abatari bake nukundi iyo leta isa niyatanguye umugambi wo kumunyaga mutigute. Umurwizatunga asanzwe afise ishiramwe ryitwa Sovagrosu risanzwe rikorana n'ishiramwe ry'ibinyobwa Braludi mu gutangayo bimwe mu bikoresho bikenerwa ivyo bita fournisseurs de la Braludi, no kuvuga ivyo ni mu rurimi rw'igifaransa ibizwi nka furniture bya Braludi wa Kenya amaze gupfungwa. Twababwira uko leta yaciye imwagiriza ko hari amakori ryashirahamwe Sovagoro ritarishe muri Oberi. Iryo shirahamwe rifise konte mw'ibanke CRDB. Bidatevye haciye hasohoka itegeko ryo kujaho kuri CRDB kuri konte hakurwayo amafaranga arenga gato miriyaridi 33 y'amarundi ashika imiliyoni 11 mu madolari y'abanyamerika kugira ngo beberi ayo mafaranga yakuweko ku igenekerezo rya 19 ruhesha umwaka wa 2026 kuko bigaragarira ku vyemezo dufise tutashimye gushira hanze vyose kumvo zo gukingira aho twakuye amakuru. Ariko rero iryo shirahamwe bavuga ko ryoba riheranye si Savagro, kandi iryo bavuga ko ryoba riheranye nta mutahe nta n'izina ryiwe ririmwo mu banyamitahe. Gushika aha biragoye kumenya impamvu abategetsi ba CNDD FDD bihaye uruhusha rwo gukura ayo mafaranga yose kuri konti ya wa Kenya bakoresheje izo nguvu. Ivyo bituma abantu bibaza nimba koko atari umugambi wo gusahura uwo murwizatunga. No munsi biragoye gutahura ukuntu umurwizatunga wa Kenya
yari gupfungwa yagirizwa kuba yashize imitahe yiwe hanze y'igihugu, akagirizwa ko yashatse guterera imirwi y'iterabwoba mu gihe mudandaza atagira imbibi z'aho anangurira canke akorera imigambi yiwe, ari navyo bamwe bafatira ko mu gusaba ko leta ya CNDD-FDD yarekura umurwizatunga, ubona ko n'amagara yiwe abandanya kubangamirwa aho apfungiwe muri wa mugambi munini cane wa CNDD-FDD ndetse n'iperereza ry'u Burundi wo gukorera abarundi ibintu bidasanzwe ndetse no gukoresha imigeto kugira ngo babemeze ivyo bakagombye kuba batemera kuba bakora. None wa Kenya ari buze gutabarwa nande? Reka tube tuvuye kuri iyo nkuru ya wa Kenya turabandanya kubatohoreza amakuru, nitumenya bishasha turaza kubigaruka ko muri andi makuru turiko turabategurira. Reka tugaruke kuri ya nkuru kari twababwiye ku kajagari kariko karavugwa muri pafe. Ubwo abatwara pafe ntibafise uko bakuranya ibiringo batanga neza pasiporo n'ibindi bazikenesha bakakira ibiturire. Ikibazo ca pasiporo nk'uko nari nababwiye muri pafe kiratangaje. Buri mwaka haraba amezi make ziboneka neza n'ayandi mezi zibura cane zigahabwa abatanze igiturire bikomeye gusa. Igiturire gituma pasiporo iboneka ntakeka ko kigaburwa n'abantu barimwo abakomeye baheza bagasinya kugira iboneke, kuko nivyo kumvikana ko bayiha bamwe abatatanze ico giturire, abandi bakabwirwa ko ata butabo turiho. Muri kino gihe imyidogo rero ni myinshi cane ijanye n'abarondera pasiporo, bamwe bavuga ko bazisavye mu kwa kabiri ariko kugeza ubu bakaba batarazironka. Nta n'isango bahabwa ku gihe izobonekera. Hari abo ingendo zabo zapfuye burundu, hari abatakaje akazi, hari abari batashe kurondera pasiporo bica biranga ko basubira inyuma. Uruhombo ni runini cane ku Barundi. Burya iyo perezida abesha Abarundi ngo hari iterambere ategurira Abarundi afatirwa ku bintu bito bito nk'ibi, ni gute igihugu kidashoboye no gutunganya igisata gisanzwe nk'iki ca pasiporo co kwizeza ko kiri mu nzira yo kuba mu bihugu biteye imbere? Bigenda gute ngo buri mwaka kino kibazo came kigaruka? Bigenda gute ngo nk'umuntu nka General Major Maurice Mbonimpa biboneka neza ko kino gisata camunaniye agume akirongoye kandi ntiyigere habaho amatohoza ku biturire bivugwa muri pafe? Umunyagihugu umwe yatwandikiye agira ati ni ukuri turasavye mwe mushikana ubutumwa kure biciye ku mbuga mutuvugire ikibazo ca pasiporo na rusepase. Ubuho vyabaye ndanse n'uwarishe mu kwa kabiri bamubwira ngo ntirakorwa. Imirongo y'ababaza ko zasohotse ihera isaha 11 z'igitondo. Abantu baba ari benshi cane ku munsi, urashobora gusanga ata abantu 100 basanze zarakozwe. Ibintu biriko biraba ngaha muri iki gihugu c'u Burundi ndetse no muri iki gisata ca pafe birateye ubwoba. Abatwara igihugu barakwiye kwishikira muri pafe bagasuzuma ibituma akajagari kariyo kaba, kuko tumaze igihe nyine turabivuga. Imyidogo y'abanyagihugu ni myinshi cane ku bikorwa vya Komisariya General de Migration, benshi bazi ku izina rya pafe. Amezi ararenze abanyagihugu basaba impapuro z'inzira, pasiporo na marusepase ntibazironke. Amafaranga barariha ariko ntibahabwe izo mpapuro. Imvo itangwa n'ubukene bw'udutabo, ariko abatanze igiturire bo baca baronka izo mpapuro mu mwanya muto cane.
benshi batwandikiye ko barishe pasiporo umuriyoni n'igice w'amarundi, pasiporo baca bayironka munsi y'iminsi 3. Hari uwatumenyesheje ko hari umukozi wa pafe yamuhaye ikiraka co kurondera abakiriya bemera kuriha umuriyoni n'igice w'amarundi. Yatubwiye ko babitumwe ari benshi muri iki gihugu c'u Burundi. Ubundi yatwandikiye ati jewe kubera nari nkeneye pasiporo vyihuta cane naragiye kuyibaza bambwira ko izomara amezi 6, hanyuma nihererana umucifu umwe mwabarya bakora muri pafe ndamubwira nti ko nkeneye pasiporo yihuta vyogenda gute, niko guca ambwira ko ntari nkwiye kubimubariza mu bantu. Twaciye tuja ahantu turabivugana na Randevu, niwe yayimpaye aca ambwira ko kugira ngo binyaruke ndiha umuriyoni ca ndamuha ibihumbi 100 vy'amarundi. Bwakeye nja kuyitora, naciye ndamubaza nti none bigenda gute kugira ngo munyarukirize umuntu kuko hari n'abamara amezi 7 batarazironka. Yanyishuye ko abo bataba bazigomba, yongera koko ati kandi bararishe. Narumiwe. Abatwara igihugu na leta bari hehe mu by'ukuri kubiriko birabera muri iki gihugu c'u Burundi? President Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye, umushikiranganje ajejwe igipolisi Rondas Ndaruzaniye bari hehe? Ni ukuvuga ko ari bo bonyene badafise ayo makuru, perereza ryo bari ritabizi. Ni kubera iki atamutegetsi n'umwe yigera ashika kuri pafe yo hariyo imyidogo y'abanyagihugu? Mbehoho utwo dutabo tuboneka mu biturire two tuva hehe yemwe? Turasubiriye kino kibazo kubera iki bino bintu biguma vyisubiriza? Buri mwaka hariho amezi pafe ikora neza n'ayandi mezi ikora ibiturire gusa. Kubera iki General Major Maurice Mbonimpa atarigera abibazwa canke abihanirwe? Amakuru dukora amasoko yacu y'ibanga nuko ngari karakorana n'abategetsi bo hejuru cane badakomwakomwa kandi bakaba bagira urwunguko rukomeye cane muri icyo gisata. Mu yandi makuru turiko turabatoreza turaza kubabwira umutegetsi akomeye cane avugwa wonyine hama yavuze yuko ariko arafasha Burundi kugera ku iterambere ndetse no kumbona kazoza 2040 ndetse na 2060. Ni amakuru akiri mu kinyegero turiko turatohoza, ariko nanone babwire yuko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bidasanzwe. Umwanya n'umwanya barashobora kugwa. Abarundi barakeneye ko igihugu cabo kibogorwa. Amakuru yandi turibuze kubabwira amakuru y'umutekano turiko turabategurira. Ibe vyiza nivyo ndabivurije.